أنجو شوف. تعالي شوي. تعالي وريني وجهك شوي. وريني وجهك وقفي. شوف. uyu mubona ni wa murundikazi Adija warangishije ejo mu kumurangisha uwaduhaye amakuru yavuga ko amaze igihe ataboneka, hanyuma tugerageza gushira video yiwe hanze, amafoto yiwe hanze, hanyuma bukeye bwaho umunsi umwe twaje turonka video yiwe, mumfashe kuyiraba neza mumbwire ko ari we. Igituma mvuze iri jambo ni kubera ko ata makuru menshi turamenya, kubera ko ibibazo bavuga afise bijanye no kudahembwa n'ibindi vyo gukubitwa. Mu by'ukuri je nta kintu kinini ndakora kuri iki kintu, kubera ko sindaronka inimero z'umukoresha wiwe. Mugabo amatwi ansumira nuko tumaze gushira iyi nkuru hanze, bagiye bamurungitse baba baramuhaye inimero uriya mukoresha aca afata akavideo kugira ngo arungike yerekane ko akihari, ko yari amaze kugira ubwoba ko abantu bariko baramurondeza. Ku bwanje ndashimye ko tumubonye, kuko hano nkuko mugiye kuvyumva ubu yatabaza yavuze yuko amaze igihe kinini batamubona. Reka mbanze namwumvishe uko yavuze, hanyuma nta nubwo ushaka tuvuge amajambo menshi. Meze neza hama ndagwaye ifoto y'uwo muntu uwo mugore yitwa Dija yavuye mu kirya kigo c'iwacu, yaje imbere zanje je naje ndamukurikira nyene, yari inshuti pe. Rero ahantu hari arakubitwa ubu mbere haheze n'ukwezi na telefone adafashe. Ubundi bwo kare telefone bamuha nk'iyo agomba kurungika amahera, mugabo ubu ukwezi kose kuraheze tutumva ijwi ryiwe. Rero nyene kubera twari twakiriye groupe iwacu, urazi ko tukiri jiji ntituzi ngo tuvahe ngo tujahe, twarabuze ukuntu dushobora kuvuga ikibazo ciwe kugira twumve ko bamutabariza. Rero uyu mugore ubona ahantu hari arakubitwa, kuko aho duheruka kuvugana yambwiye yuko n'impuzu bazinyegeje. Ubu sinzi n'ukuntu yoba namerewe, nta n'umuntu amenya n'agakuru kiwe, kuko ahantu ho yaramerewe nabi cane, nabi ninjya baramwima ntiyafungura. Jewe ukwezi kose kuraheze ntamwumvise ijwi. Rero ico gihe ariko avuga ati nukuri ariko aravuga ko agomba kunsubiza mu Burundi, kandi mu Burundi n'ubu ntarasubizwayo. Rero nukuri ndagomba uwo muntu mupfume mumushiraho twumve ko, kuko yaratelefonye mu kigo, amaze gutelefona mu kigo baca bavuga ati ngo rindi. Urumva ubu nta numwe abatelefone, ubu nta numwe ashobora kumwumviriza, bose baramwikase. Bahajya mu kigo iwacu baramwikase, nta numwe atelefona ngo amwumve. Rero yabuze ukuntu abigenza, kuko twebwe urazi niho tukiza, nta kintu turi bumufashe, nukuri ndagusaba umushire muri iyo groupe hama bamutabarize. Okay, mwavyumvise rero avuga ati ni gutabaza. Urabona iyo umaze iminsi utabona umuntu wawe, bino bintu muzoze murabikora, murabona ko bifasha. Nta kurindira ngo hahere ngo amezi 5 ngo amezi 3. Twicyo tuba twifuza ni kugira ngo umuntu yabuze aboneke n'ingoga. Ndagomba kubabwira akantu kamwe rero, please, nta kuntu mwogerageza kuza murumva bino bintu abandi barundi bababwira ko kizira kukubitwa. Umuntu mushasha akihagera muri Arabia kubera atabyabazi, ndashobora kumwumva gatoya, kuko ashobora gukubitwa kubera yuko atavyazi yuko wigwanira. Ariko atoye inkoni ugatora iyindi, wowe ntumukubite mubona ukayitora, nazanye agasharita, aguhaye ikofu ukarimira, ejo aguha irindi, aguhaye ingumu ukagira gutya, ejo aguha iyindi. Uko bameze
eh, ni kugerageza tukaza turigwanira bataratugira ibiraro. Hariho uraho twavuganye kare bari bamaze iminsi bagaburira indya basigaje. Ni ukuri twandikiraniye mesaje nyinshi na inabuja wiwe urumva, ngizi murabona, izi ni mesaje twandikiraniye ni uwo munsi guhera yesterday, guhera ngaha, kandi si ubwa mbere tuvuganye, kuko twarigeze no kuvugana urumva, urumva. Yes. Mhm. Abazi gusoma mugomba mwisomere singizi ibyo twandikiraniye, kuko ubwa mbere twarigeze kwandikiranira, shaka muzisome neza muvyibonere mugihe ngo ndiko ndababeshamwo abantu. Irazimye kandi azibereka. Ubwa mbere twarigeze tuvugana ku bijanye n'ukuntu atariko aramuhemba, hanyuma mu nyuma aramuhemba, amuhemvye natangiye ndamuramutsa ndamushimira ko ikibazo cari kijanye no kurungika amafaranga mu Burundi cagenze neza, ndamushimira. Nawe yaciye agaruka aca aranyishura igikorwa caba Karine nije ndagikora. Aka n'akantu kamwe wese kajanye n'icyo turiko turavugana uyu munsi, arambwira hano murabona ko yaciye anyishura yuko nogenda buke buke, aransobanurira arambwira yuko kubijanye n'uwo mukozi wiwe, aransobanurira ibijanye n'ibyo namubwiye sinenda kuzisoma, arambwira ko bari muri mwezi Ramadani, arambwira ukuntu barya, hanyuma nca ndagaruka izi message yizanye automatically, ndagaruka ndamubwira ati yego, ariko ndamubwira n'ibindi no nabwira impamvu ndiko ndabandikira, ndiko ndabereka ibintu vy'iyi message nibona. Abazi gusoma mwisomere. Aha nashiye ingaruka rero, ndamubwira yuko mu rufasoni cane gose. Izi message zonyene ndaberetse message zikeya cane mubona, ico zavyaye nuko indya bahora bamuha basigaje batasubiye kuzimuha, ntanamutelefone bamuhinduriye, bavuga ngo wamaye bamuha akabirya, ngo ntavuge. Hari ibintu bakora mangeza uvyemeye mu nyuma bagaca babandanya babigira, ubundi niyo baba baratangiye kubiguha urashobora guhindura ukavuga ati nararindiriye ndihangana kugira ngo ko mukwikosora mu bwo mwarabyanse, ubu uraheje ubundi bahora bamukubita. Ubu kwanza vyagenze neza vyaheze, kandi n'ubwa kabiri bwa mbere naho cyari ikibazo c'amafaranga cyaraheze, uweje ubundi bahora bamukubita. Hanyuma umunsi umwe arandondera inbox nca ndamuhuza ndamuhereza, ndafise abandi bantu abakobwa ngaha bamfashe urugamba ebana, umukobwa umwe naciye impereza nimero yiwe, te umuntu ufise ingorane zinezi n'izi,
uramunyigishiriza umumbwirira ukuntu bihagarara ku mu nzu, kuko nari nzi ko nawe yihagaze ko ariko byari bimeze. Aca aramugira inama, kirazira ko bagukubita, ataramuye amaboko atoye inkoni utora iyindi. Aje ngo yagukubita umwe ati ngoma ndagukubite sawa sawa, nca nsubira mu Burundi, ndaca asubira inyuma kandi ntasubira. Ewe nta n'ibindi yagize ibyo gusa ati urankubita ndagukubite sawa sawa mu Kirundi, nta n'icyarabazi. Ni ukuri kw'Imana yaciye abivamo, ntiyongeye avuga ati bamu ntahindutse, yaciye agenda. N'ubu ngo baramubaha n'abana barababwiye, barabagenda bakamucirako bakamukorako, ubu n'abana ngo bamuca kure, ngo je nzokora akazi mugabo kunkorako ngaha kizire. Ndiko ndababwira mu bakobwa murakoze, ndabashimiye. Ubu Murundikazi murabona ko tumaze kuronka akavideo kiwe, bamwe batabaza, murabona ko yabonetse. Igisigaye niko dukurikirana ibijanye n'umushahara, turakora kuvugana na boss wiwe n'iki. Ivyo bivyo turabigirako mugabo tuzobigirako navyo. Turashimye kwanza, murabona abavyeyi we mwabonye ko ahari.